leta atari make mu gihugu itivura indwara ya malaria, paracetamol, imwe mu miti bita antibiotique nka amoxicilline, ibuprofene, bisata bitandukanye vy'ubuvuzi. Isoko ryacu mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza kari mu ntara ya Bujumbura rimenyesha ko ubwo bukene bari kubabona ku mavuriro buteye ubwoba. Irindi soko ryo mu buraruko bw'igihugu rivuga riti iyo tugize ibipimo bagasanga umurwayi aragwaye imiti bishika ntitube dufise tubarungika kuyigura ku maduka y'imiti y'abigenga kuko imiti ahanini ibuze muri leta ntibuze ku mavuriro y'abigenga bobo barayifise. Abari mu gisata c'amagara y'abantu mu mihingo itandukanye bamenyesha ko kurungika umurwayi kugura imiti buri gihe mu bigenga bitobura ingaruka kuko abanyagihugu basanzwe bafise amikoro make. Ikindi nuko bamwe mu bigenga bishika bagakora nk'abadandaza mu gushaka gusohora imiti myinshi iyo babonye umurwayi arinze abagana. Kuri ubwo bukene bw'imiti amasoko yacu mu gihugu yaganiriye na RP yabandanya amenyesha kandi ko iyo abarongoye amavuriro bituye abarongoye uturere tw'ubuvuzi kuri iyo ngorane y'ubukene bw'imiti ngo bababwira ko ata mafaranga bafise yo kuyigura. Ayo masoko nyene yemeza ko naho mu misi ubukene bw'imiti mu gihugu bumaze igihe kitari gito kuva hafatiwe ingingo ko abarongoye uturere tw'ubuvuzi bazohora bagenwa na ba musitanteri ngo ibintu bisa n'ibiriko birunyuka. Uruganda rwa Europeya ntiturashobora kuronka Baradahana Ridwine, umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida kugira agire ico ashikirije.